November habutse acaragira ubwoba enza namavuze ngo nako umwana wanje ngo yorokoka ngo ibindi ngo Imana izobikora zotwongera uwundi abo Fita ibintu kumesora kumitana Mba je nk'ivyumva bwa mbere anavuza byabana ngo bya bintu bishobora kumpitana abdish iyo ico gihe nahavuye nuko namaze imisi 4 cyangwa 5 mu bitaro umutima wari mukunca neza yego sha sizere z'igitondo niho wavuye mumira ugarutse saa 3 wari kukina film ngo bagiye gukina amafilime rimwe arashobora kubyumva na kabiri na gatatu ariko uko biguma biba akenshi birashobora kumuhindura nibyo mubu rero biramutse bishize bakakubara ati rero happy ivyo bintu bya cinema bihagarika ubihagarika umukinyi mwiza nta kintu nakimwe adashobora gukina nta kintu nakimwe uvango ni wokina sima ugende mu bukizwa ugweyo hariya aya uvengoje none uvango je nkina z'abakizwa gusa ucu bikina gute yego erega just je ku ruhande rw'iwanje yego revre hari ibintu nyene nkeka utokina nyene bivanye n'intuze yaturima mugabo actrice mwiza nibaza ko rero samuhaye agerageza akayishobora happy yaje muri gisata cha cinema aje kuronderamwe abagabo aje kwiyirikana aje kugira iki hari umusine waje kurondera abaga hari umusine yaste araho bigeze kubivuga bice bituma aba stress disana aba stress cyane gose aravuga ati je bino bintu kwe numva mengo nibihagarika urumva kari akarorero mu happy nawe ibintu nk'nivyo biramuse bimushikiye nubwo tutabimwifuza mu biramutse ariko bishitse ibintu bisanzwe birashobora gushika happy yo gitwara mu gute yo vyirinda gute kwikora gute kwidirectinga kuyandika kandi nzoyikina nsobe ndi hasa dish eba yo dagomba iyo film oreka ukara cyane afani uri wa umumeshant nsobe ndi asase umbare wewe twandikira filime nkenizo wereka kari imbere karahiyenda hanuzi apere pa n'umuhanuzi umukonseye sivyo wabakinyi ba film muri rusange ntawe tugire nk'impanuro nka zitatu canke ibintu bitatu wumva utobava imbere utubabwiye mubanditsi oya abakinyi abasineyaste bose mu Burundi sinzi ko mu Burundi wacu mu Burundi wacu sinzi ko twagiye umukonseye cyangwa umuki ariko uramutse uri imbere yabo bose nibihe bintu bitatu wumva utova imbere utubabwiye ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe mukomeze kugira ibihe vyiza mwese mwahise neza mukadukurikirana it's your boy your favorite Abdish. This is Mika TV. We are on Fulgence Mika. I'm together with Benjo behind the camera. Unchondere subscribe kugira ngo exclusive interviews zigiye zitandukanye zizoze ziragucika. Bombs, bombardment nari umuji king of animation, the master, the monster, the tough, the alien, the one and only. I'm special. Upon right is special sound. Kuva kwa mwenyewe Abdish. Yo kuri umunsi wa none rero nakuzaniye umwe mu actress bagezweho muri ino minsi. Kintu cha cinema yusa nabakiviriye hasi cyane muri iyi minsi jewe na Benje kugira ngo twumve ayayagwa muri ico gisata. So kuri umunsi wa none rero nakuzaniye umwe mu banyamuryango ba Burundi Film Academy ariko araboneka cyane muri film ikiravugwa hirya iyo nino ica kuri RTNB ndetse no kuri YouTube channel ya Real Boy Films cyangwa Sensoro film yitwa Feu Rouge. Uyu muri iyo film rero ku bantu batarayiraba aba ari umugore nako aba ari umukobwa hauze gato abe umugore wa paparaki turakuramukije happy amahoro neza happy umerewe neza bon umeze bien bien
ariko muri izina n'iryo muntu ntuzeho happy ni umunezero gusa ndakubona mu maso sana niko wama bandaho nyene nitwengera witurije nyene yewe turamukiriza muri ko badukurikirana kuri Mika TV abakunzi ba Mika TV ndaramukije mahoro y'Imana bane namwe yongera bane nanje ndayabipfurije cyane cyane yes ariko happy kubye ngo uvuga utuje ubye no buzima busanzwe ni kumeze gahe ni komeze so izi nawe mugiye bigere umuntu adutsa akavorime okay sasa tugeze mu gihe cy'isaha hafi indwi z'umuhinga akenshi happy mu masaha yo mu gitondo gushika nk'aya masaha nibe bintu akunda gukora kenshi bandi home kenshi uba wibereye muhira ko ndara muhira ngene bipanze ibintu ko bimwe nabitunganije neza ibindi urabibona asante sana ku bantu batazi happy ninde mu majambo make happy ni jewe nyene ni happy utse waje kuba umusineyaste naje kuba umusineyaste natanguye kera ndavyipfuza ndabi numva no bijamo ndibuka kera ari ukuntu twakina yari amafilme y'amateatre twavyita umengana amafilme tukifondera ibintu twavyita ko ari filme muga atari nkeka mu kino tukagenda nyene tugakina dushize mu masede zigatakara zikagwamwo amazi ndibuka ico gihe nta kintu na kimwe twashitseko ni hamwe bavuga ati bugisaha y'Imana iba itaragera ego ariko ubu naje kwisanga ndabigezemo ni kubera Imana nta kintu na kimwe kiba gito ni kubera Imana ubona umenga biroroshe ariko bino bintu bwiro vyinjiremo nabukuri ega ntivyoroshe yabdisha ntivyoroshe uko twavyipfuje kenshi tukabona abantu benshi babirimo ariko ata opportunity tworonka yo ko bijamo ariko vyarakunze tubirimwo kandi twizeye ko imbere ari heza akenshi hari abantu bamwe na bamwe dukunze kubona iyo biyumvisemo ikintu canke bamwe bakabaga ati wewe ufise tala muri kino gihe akenshi nk'abaririmbyi baca bihutira kuja muri studio direct baca bari coding indirimbo abakinyi ba film nabo akenshi sakuze guca babona baca bihutira kugenda imbere ya kamera y'amakamera bagakora ariko hari abandi baca bamanza kwihutira mbere kugenda kwiga neza ukuntu ivyo bintu happy ni umwe muri abo bantu kubera ki washimye kubanza kugenda kwiga uko ivyo bintu bikorwa mbere y'uko bikora ego nabanje kwihutira kuja kuvyiga kuko hariho bimwe twaje kwiga bimwe twaje gukora tukiri bato tukiko turiyumvira ati shabiga bintu biraryoshe umva twavuga ngo biraryoshe twa tubonye biriko birakogwa hari ariko tuza kumenya ati burya hari ahantu woca kugira ngo bijya bintu uvyinjiremo neza kandi byabaye akarusho kugira ngo bigira ico bimaze kuri jewe canke bigira ico bimaze no kubandi twovuga ko tuvukana ego ni kuvuga rero twayinjiyeyo turagenda turiga novuga ico gihe jewe ninjirayo nari maze iminsi ndiko ndavyipfuza haraba hirya no hino habona umenga bihava bingora kuja gusaba umuntu ati mfasha unyinjiza hajya ahantu mbega ninamubwira ati mfasha unyinjiza hajya ahantu niyambara ati none muri ivyo ni kurambira ndakwinjizemo uzimwike ntaco nari kuronka present imbere yiwe niho naca mbona coach wacu arika ya publier ko hariho aho abavyigira abagira formation ndatoha nimero canda mwandikira directement ubwo nyene yaba yanyishuye Imana imuhezagire gose kuko ntiyagaye yifashe nk'umuvyeyi nkuko ari kugeza n'isaha yahise anyishura arambwira ingene vyogenda ndinjira muri Burundi Film Academy ndahabona umugisha ndagira formation biragenda neza yego ndatinda
naronka certificat hama turabandanya akazi ego rero zangize ikintu gikomeye cyane okay uretse iyi film cyo kubonamo Feu Rouge kuba hari iyindi wowe warigize gukunda imbere yuko ubora muri Feu Rouge ego irahari yitwa Divorce na Behind the Smile n'izindi zirahari hari izasohotse hariho n'izindi nibaza zikiri mu ntuzeye izo zose wazikinya ari uko wamanje guheza formation ego oya hari izo nakoze umenga dusigaje ntuzi yagira tugire graduation Behind the Smile ubona ari akayi karusho ko gukora ibintu warabaze kubyiga no kubikora kubera ko ubikunda nukuri harimo akarusho kandi gakomeye cyane kuko nibaza kuri set ivyo dukora haba hari ico biziko ndibaza iyo uri kuragira niyo uri muri acting uramenya ati burya ngaha hantu ndakosheje uramenya ati burya hantu ntegereza kwifata uko na cyane twarize na discipline tugira discipline nico kintu cya mbere nkundira set haba harimo nyene cyane kubera nibaza yuko niyo turi muri formation ubu n'ubuntu burajama batwigisha n'ubuntu dutegereza kugira happy yo bafise intego izihe muri kino gisata cha cinema rikakurikira intego mfise rero ndiko ndabona intego mfise ndiko ndabona ngomba kuvuga ati ingeno bivuga novuga ati mwisi impwe mu byarabaye neze n'ibitahura mandakuzimije mwisi impwe mu byarabaye abudisha turindire ko biba reka rero turindire ivyo bintu tubirindire ntwibaragutse tubirindire dupowesheje kuko hari ahantu vyabereye kandi dutegereza tuzobibona umunsi umwe tuzobibona akenshi turakunze kuba kudebukirwa kuba dekukaje bivanye n'amajambo yaba cyangwa se bariya ugasanga nk'ababyeyi bacu batubujije gukora ibyo twari twumva twebwe ngo twubandanya dukora cyangwa ugasanga nk'umugabo baba bafise ugasanga bavyatsi bya bintu bireke ugasanga bitumye atabandanya intego ziwe kuri happy aho ageze akakanya hoba hari umuntu amaze kubwira ikintu kimeze nko gusa no kumuhagarika ibintu byose Jarura yigeze yakubwiye gute yabujije ntiyabujije oya mvuga ati jewe hari umuntu yigeze kubimbuza kabisa wewe yego hari umuntu yigeze kubimbuza ariko apana umuvyeyi oya grandfrère yambwiye ati ivyo bintu bireke siyo talent yawe genda wewe ukurikirana umupira football niyo je mbona ufise mu talent ucuramugabira ngira ngo urabona chef rero ati je nanje football kweli na cinema nukuri kose ufise cinema kuri cyo bimeze gute waciye mugabira wese namugabiye hapo je ndaciye mvuga ati okay wewe ni ivyo nivyo ubona ariko je nanje hari ikindi kintu numva kindimo gusumba ico kintu uri kuvuga unyibukije agapeti kanje muri vacances niho nabwiye ati ingo tugende ndakwereka ahantu uje kwiga karate yashamira ngoya jengo urumva ngo je nshaka kuba nyamba yambwiye ibya biboro by'ibipira bavugana ngo ashaka kuba Vinicius ni Vinicius ngo je nshaka kuba nka Vinicius batugana muri karate oya je sishobo ni kuvuga ari mwe wese ujagira intoze yayimwe yego kandi wese jafise umutima wiwe ega no ngaha kwisi wajiri wenye ntabyo zinone uri umwe nawe urakubuza rero uti ibintu bya cinema bireke jewe abakwegereye bawe ba hafi bakugiye gutse batuma abo rero bagamba kubimbuza reka ndabashira gaci jewe happy nukuri bina biboro kugenda bijemo byarangoye urazi imyaka navyipfuje ntabijamo ngenda kurorera abandi abo bariko barakora tournage ubwo rero mupoweshe je mu ndeke muzamukoze
kandi mugabo amama courage nibo benshi abande courage vraiment no bandabeshe ni bake ni bake n'ubivuze rimwe amubwira atoya ntabandanya vraiment ariko abanyama courage kandi big up sana muri abantu beza muri abantu banje ndabakunda akenshi mu makomantere dukunze gusoma kuri YouTube muri filime iriko irakundwa n'abantu benshi cyane film series yitwa Feu Rouge abenshi bavuga ati murakina neza mukitwara mu neza abenshi mbona baba bari positive gusa amakomenti ego cyane cyane ubuntu bw'Imana abandi bakinye b'amafilm twama tubona bafata mwebwe mukina nabi nta buntu bw'Imana reba office je navuze ku ruhande rw'wanje rega twe urumva utari atari bw'Imana n'ubuye mwandi majyana ubwo buntu bw'Imana nukuvuga Imana iduha n'igikundiro hari igihe ukora ibintu byinshi yabudisha ugakoresha n'imitahe myinshi ugakora ikintu avuga atakora ndakoze mugabo ntubone resultat nziza mugabo nawe bakavuga ati Imana ifashe ubifashije kandi uya n'umukoci wacu nawe n'umuntu muzima gose umuntu muzima nawe harimo ingufu ubwo harimo ingufu nawe nashiramo ingufu Imana nayo igaje mbwira ati ndagushigikiye hayepe nigari dushobora kuvuga ati uyu mukinyi mwiza wa film nibaza ko na acting yiwe iramwerekana acting uburyo akinamo cyane uburyo akinamo uburyo avyitwaramo vraiment nibaza burya akeza kaboneka imbere akeza umuntu hayinda kwirwara ahurura avuga ati oya burya ciza kirivugira kuri epi naho nigeri avuga ko film ari film nziza jewe rero noshobora kuvuga ngo film ni nziza kubera ntari no mu director cyane ntabijeje kubikontorora nkeka ngasanga navuze ibitari byo ariko ngo mwaravyize twaravyize ariko je no kuri umwanya w'imanza kwera ndawushobora umwanya w'imanza imanza izo manza nyazo kuvanga ujya muntu ngo yagize neza reka tuvyihoze basi navuga ati kuri happy we uko ubibona ati ni yari uvuga ati ndazi urakunze kuvuga ati ya film ni nziza haba iyo ngaho mu Burundi canke iyo hanze ziriya tubana zo muri Amerika eti ni yari we ushobora kuvuga ati iyi film ni film nziza kabisa hari film ifite histoire nziza ama image akaba ameze neza na son ikaba imeze neza n'ibindi okay hariho nka hole bamaze kuguha zikakugora nko gukina canke wewe ukavuga ati izi ntaza cubona oya nta hole nogira no vango ntayo nshoboye kuko umukinyi mwiza mu byo twize haje umukinyi mwiza nta kintu na kimwe adashobora gukina nta kintu na kimwe vango ni wokina sima ugende mu bukizwa ugweyo hariya aya uvengoje none uvango je nkina z'abakizwa gusa ucu bikina gute yego erega just uje ku ruhande rw'iwanje yego revre hari ibintu nyene nkeka utokina nyene bivanye n'intuze yaturimo mugabo mu actrice mwiza nibaza ko hore yose amuhaye agerageza akayishobora izira hore zikorohera gukina Emotion de père. Ndayikunda cyane. Umbe basha muri Feu Rouge. Akomeye ngo muri Feu Rouge muri Feu Rouge akenshi ukina mengura kara. Ari musi amaraki yagiranye icyo namutwaye umugabo. Amaraki ngwane myijanye. Yaranyishe namutwaye umugabo. Jewe naje kandi naje nasubira inyuma. Ego. Igeye yari yo gukara. Yari yo gukara. Hari indi rero, hari indi kera mamaraki yaraje umugabo wanje ushakike. Ku mugabo wanje. Happy ndakwije numva ndatitiye no erego wamenga nivyo. Numva inyama zo munda zirahiye. Tari byo kwe. Yaranyishe. Yaragwije. Izo gukara zozo ntuzinezere kuyikora zikare kuba muramengo zakugwa muri channel. Zigara emotion nazo ziratesa. Igere
Emotion de colère. rero hari ukuntu Niyo nyene. hari ukuntu waje mu rugo uca uzanye n'umu bodyguard bavuga ati jewe rero ngaha tubyanga nibaze aha ni uwanje jewe mfise amaraso y'umwana wo ga sinsubira inyuma cyazigenda cyabibaza nibaje no muzima usanzwe kukarakweye nibaje kumva oya sha muza usanzwe ndi umuntu araho dore gaje oya samblag nuko yabudisha mu buzima busanzwe ndi wa muntu je naho ndenganya basi ndumva mu mutima wanjye ndumva ndababaye urumva avuga ariko nkaho umuntu kwe andenganira ijike amoye iki kweri sindi munamwishure ntavyo nshoboye cyangwa umva cyangwa ngigimitse yego cyo myango ayezo yangwara kugimitse cyangwa musanzwe vraiment atari umuntu amvuruza kandi jemenga je nta n'umuntu je n'abantu bake turafatana ngo dutukane yego so kwirata ngo dufatane ngo wewe ntavyo nzigera birangora nyene biranaderanja umutima ko twibera amahoro sha ako kantu kahefi waza ngo nikaguma yabigana biraderanja none ibaze nkuburashwanye n'umuntu urashwanye n'umuntu wabudishe nkubu nka wewe dufate kuri mujamo wanje tugashwana dushwanye uwo musi urahetse tuzoguma dukeneraniye kubonana none gashe tuzobonana twarashwanye ivyo bintu umva nubundi tuguma dukeneraniye foko nimba ndakubonye uje mu ntuze ikaze nanye ce basi nunama kuko tuzoguma dukeneraniye ibintu vy'imintutse yaje sindabikunda nuko ndabikunda pe nukuntu kuguma kubaho twiyoroheje twiha amahoro numvise bavuze akantu ka discipline kandi akantu bya mbambona mwe mukoza karaze imbere ya byose discipline ni ikintu ca mbere kiba gikenewe mu buzima bw'umuntu kandi nibaza ko umaze kugira discipline nibaza ibyo bindi byose nta biba bigize nta coza kiyiruta discipline n'urukundo burya nivyo bintu reka biba bigize umuntu asante sana akenshi bakunze kuvuga ngo abakobwa nibo bafise umutima woroshe kurusha abahungu sivyo sasa nk'ubu happy turakunze kumva akenshi haba muri mu muziki cyangwa se mu gisata cha cinema bavuga ati abakobwa akenshi iyo baje mu bintu barabizamo n'umutima wabo wose ariko ivyo bakuriramo navyo nivyo bituma babiheba ivyo bintu bari barakora nimba mu muziki cyangwa amafilm basanga babiheba burundu kubera ko ibintu bariko barahuriramo navyo akenshi barakunze kwataka akenshi bakavuga ati ujya mukobwa ati bimeze nk'uko agira nk'uko afise ingesizi n'izi yagiye muri filme kubera ashaka ibi agira ibi n'ibi akenshi hari abaca babivamo barengejwe amajambo bigatuma rero kwa kwihangana kwabo kubabana gukeye cyo usanga ivyo bintu bariko barakurikirana nimba ari muziki cyangwa se cinema bagaca babivamo kuri happy hoho nibaza ko amaze igihe kinini mu gisata ca cinema nibihe bintu we byagukomeje bigatuma wumva ko nimba ari amajambo y'abantu nimba ari iki cyose cyo gushikira ugomba kuzihanganira dufata bijyanye by'amatake bakushaka kuri kamera amatake bavuga ati par exemple ati happy yaje muri gisata cha cinema aje kuronderamwe abagabo aje kwiyirikana aje kugira iki hari umusine waje kurondera abaga hari umusine yaste araho bigeze kubivuga bice bituma aba stress disana araba stress cyane gose aravuga ati je bino bintu kwe numva mengo nibihagarika urumva kari akarorero mu happy nawe ibintu nk'nivyo biramutse bimushikiye nubwo tutabimwifuza mu biramutse ariko bishitse ibintu bisanzwe birashobora gushika happy yo gitwara mu gute yo vyirinda gute bino bintu rero harimo abadukuriye yego igihe tutari bwavyinjiremo cyase maze igihe kinini wanashima igihe tutari bwavyinjiremo hariho bakuru bacu batwitangiye imbere bavyinjiyemo kare bahuye n'ivyo bintu n'ivyo oya biriko bagira ivyo uri kuravuga hariho babiciyemwo ni kuvuga ngo bagiye babiciyemo rero
kujya kuntu babatatse irevre hariho abashobora kuba baragiye kuri kamera bakisigura bagira zirya nkomezi twabonye ko ataco babaye barabavutse bashobora kuba barakomeretse mu mutima natwe ni kuvuga ko twabonye babavuze natwe twavyinjiyemo tubizi twarabibonye ariko sindanavyifuza cane ko vyonaba ariko biramutse bibaye Imana nibaza ko ari itanga inkomezi ko vyose ndazi ivyo vyose tuzokora tuzobishobozwa n'Imana ata Imana irimo tushobora kwigerageza twe tukabikora ariko ntibikunde dushobora kugerageza nyene tugakoresha ingufu zacu zose aho zigera ariko ntihagire ikintu kina kimwe kivamo rero twizeye Imana ko izodufasha nivyaramuka bibaye Imana izoburya nta kibera ubusa Imana izoba yaduhaye ikindi kintu kiza kutwubaka umutima kugira ngo umutima wacu nisenyagurike ni kihe kintu kimaze kumutira ubwoba happy cyane gusumba ibindi ubwo utira ubwoba cyane ukumva nyine mengo yahahamutse mu ubuzima busanzwe iwanje nigeze kugira ubwoba ngwaye nari ngwaye fisinda cange nda kwa muganga cange umwana yampfiriyemwo nari mu sinova nari umwana ariko nta bwenge nari ifise bwinshi nari nkiri umujene mariye nyene nkibera akadoga mu mutwe atana kimwenzi ebana nimva ba telefone yamamugira ingene ibintu bimeze nava mbara habutse acaragira ubwoba enza namavuze ngo nako umwana wanje ngo yorokoka ngo ibindi ngo Imana izobikora zotwongera uwundi abo vya bintu kumeshora kumitana numva je nkivyumva bwa mbere anavuza byabana vya bintu bishobora kumpitana abdish iyo ico gihe nahavuye nuko namaze imisi 4 cyangwa 5 mu bitaro umutima wari mukunca neza bona ndahavuye nuko Imana yarakoze nari navyibagiye Imana yarakoze kweri yarakoze nagize ubwo bamwe ntari bigerengira kuko numvise umenga nshobora gupfa cyaribaza rero upfu umengo riko rarubona nkuko uvuga ati hanya ndi hagati y'urupfu n'ubuzima ariko Imana yarabaye yarakoze nagize ubwo bape cyane je nangi muntu wanaravye nanja byari bikomeye cyane byari bikomeye vraiment ariko Imana yabanye nanje yangiriye neza urazi ko nibidogo ndabifise hali yaho nk'ubu birajyana nk'ubu byajyana akandi kabazo k'amatsiko numva no kubaza ku kintu nk'enico nyene nk'ubu sinzi ko wowe ufise umugabo canke mugira gute singomba ndabikubaze ko ariko nk'ubu ahari akakubuza ikintu ca sinema happy ni bihe bintu wo mubwira oya ntavyatomboza oya ariko birashobora gushika oya ntavyazombuza vraiment oya braze abagabo be barahinduka barahinduka kubera ko byari umuntu inzi w'umu actress yigeze guhabwa uruhusha n'umugabo wiwe aramubwiye ati wewe nimba ari byo bintu wumva ugenda gukurikirana akibazo ariko uko imisi yagiye iregera imbere umugabo yagira n'umuntu agenda nani hano nukundi kuntu shabaca basoma ntaguciriyemo bagaca basoma umuntu ibintu bitamuri bakagusomamo nyene baguha image tari yo kuri wewe yego sha sizere z'igitondo niho wavuye mumira ugarutse saa 3 wari kukina film ngo bagiye gukina amafilime rimwe arashobora kubyumva na kabiri na gatatu ariko uko biguma biba akenshi birashobora kumuhindura nibyo mubu rero biramutse bishize bakakubara ati rero happy ivyo bintu bya cinema bihagarika ubihagarika yubwe kara umugabo wawe n'umugabo wanje yego ngaye bangiriye na nukuri ni muziki numva nye nukuri numva ndabikunda iyo bangiriye nabi bihe bariko gusa iyo bakugiriye nabi ko bihe
aje reka dufate nta byabaye ntivyobaho ntivyoba nukuri muganga bishitse nyakubahwa nukuri wabungiriye na Okay. Umaze mbega igihe kingana gutse muri bino bintu bya cinema kubera ko numvise uvuga zi divorce ngo zimaze umwaka zose. Ça divorce. Zi divorce zi behind smile zamaze hafi nk'umwaka zose ndibaza. Bimazemo igihe kingana gutse bino bintu. Niyo turamaze imyaka ibiri. Imyaka ibiri. Twanatanguye formation muri 2023. Turi 2025 ni ibiri nyene. Ni ibiri. Okay. Ni dezo. Mu minsi irenga amajana indwi imyaka ibiri irengaho gatoya uri muri bino bintu bya cinema ni kihe kintu ushobora kwereka umuntu umaze gukuramo muri bino bintu? Bino bintu naravyungutsemo cyane ikintu nishimira gose nakuyemo umuryango mwiza cyane wa Burundi Film Academy. Ni umuryango mwiza, ni umuryango ngo dufise urukundo dufise urukundo. Yo ni kuvuga tubonanye twese menga turavuka. Mengo ni family. Biratesa cyane. Ni umuryango mwiza. Narose public. Abantu nibaza byaranyaguriye n'abantu. Gusa abantu benshi bavuye muri ivyo abacuti banje. Kandi baramukije cyane aho muri mwubahwe. Ego. Kandi nibaza ko nararose novuga intuze ya naramenye ibyo ntari kumenya ndi muhira mfise vyinshi nzi kubera igisata ca cinema ubu oya yego. Okay. Pepe hari akantu nkunda gusa nk'uhereza ko akenshi ku bakinyi ba film. Ndakubwira abantu bane. Abo bantu bane ndakubwiye umwe uca umuvuga ko ibintu nka bitatu uwo mubwira uramutse ugiye nawe. Ariko ivyo bintu uwo mubwira bire byerekeye byakuranye ni wumva ibintu bya film. Okay. Are you ready? Yeah. Okay. Yeah? Okay. Soro the hero. The who? Okay, ndazi muri muvyeyi wanje ariko nshaka ubivuga nka imbere ya kamera umva aha turi imbere ya nuza ya kamera utubwirire ibintu nka bitatu ubwira coach coach wanyu nkubu nshatse kumubwira nk'ikintu ibintu nka bitatu wo mubwira imbere ya kamera coach wanje rero coach you are my best director. Ndakunda ingene yitwara akunda abana biwe atwitaho kandi ataravye ngo iki niki aradukunda cyane kandi turabimwubahira gose. Mimi Mireille Mimi ni mucuti wanje turamutse duhura cyangwa dusubiye guhura. Okay, musubiye guhura kandi basi ibintu bitatu bamubwira ko byerekeye ivyo akora. Mireille arayizi ko ndamukunda cyane. Kindi naco nibaza ko hazogera igihe tugakora. Cadeau Lavelle. Oya rero. None bose bari kumenga. Lavelle mujuti wanje gose. Kandi ndamukunda cyane nawe arankunda ndabizi. Urankunda ndabizi. Ibisigaye nibaza ko ari fresh. Cyagati nzokimibariri. Uzokimibwira. Urakitskinye twiye. Yego. Okay. Aruvela muhimbara. Aruvela. Ndakunda acting yiyo cyane. Ndamukunda cyane acting yiwe. Ndayikunda cyane. Ndakunda na turirimbo twiwe. Okay. Fanny Lavine. Mama lao. Wanyu. Mama lao. Ndamukunda nawe nereka. Yego. Nivyo mfise byo kubabwira ndabakunda. Nisigaye Imana ibirimo. Nisigaye Imana ibirimo. Atubwira ibintu. Ariko Fanny Lavine ndamukunda gose. Arabizi turakundana. Akwetu.
kwetu hayati muvana mu Ruyigi Rumonge tuvi mu bukeyi bw'abanga twe tuva mu bukeyi iwacu mu bukeyi Muramvya imuramvya hagira uyimuramvya gahe sana twebwe hariya imuyinga twishimira cyane klima dufise sana ibitego byose biramera imuyinga agaklima kabye sana imuramvya namwe ngo mumeze gute baridi sana nuko bavuga nuko bavuga ntabirasha nibaze abantu henge mu gisgaye ni baridi na bindi bintu bishimira imuramvya twebwe hariya dufise imuramvya wacu ibiterwa byose biye imuramvya wacu yo reka hava ingano abantu benshi bakunda kumya tunzanye ingano hepfo tunzanye ingano hava ingano hava icayi ajya amajani yose mwekamunywa ikava imuramvya tetse wacu turarima icayi cishe hari n'agaklima keza ushatse urakanya cane umva hameze nka frigoza oya harakanye pe harakanye kwe okay nk'ubu uramutse ubaye umwanditsi yabigize umwuga nize filmu wewe wumva wo kwiyandikira akenshi filme ndashaka gukora filme umunsi umwe ngasinzi ko nabishobora kwikora gute kuyandika kuyandika kandi nzoyikina nsobe ndi asase of dish eba yo ndagomba iyo film oreka ukara cyane afani uri wa umumeshana nsobe ndi asase umbare wewe twandikira filme nkenizo oreka kari imbere karahinda okay nk'ubu tukugize basha bamwitanga iki sinzi ukuntu bamwita ariko reka twite nk'umuhanuzi apere ba n'umuhanuzi umukonseye sivyo wabakinyi ba film muri rusange nkawe tugire nk'impanuro nka zitatu canke ibintu bitatu wumva utobava imbere utobabwiye mubanditsi oya abakinyi ba abasineyaste bose mu Burundi sinzi ko mu Burundi wacu mu Burundi wacu sinzi ko twagiye umukonseye cyangwa umuki ariko uramutse uri imbere yabo bose nibihe bintu bitatu wumva utova imbere utubabwiye sha ni bya bindi nyene ndavuga kaje harakenewe discipline sinova nta discipline bafise barayifise ndiko ndavuga mu buzima bw'umuntu kugira ngo nyene ibintu byose bigende bitumbereye habemwo discipline harakenewe cyane urukundo ni rukuru kandi mwibe ko n'Imana yari iryo giza yaduhaye rikuru y'urukundo ukundana yego sinzi we kubiza hari anya manu bayevuye urukundo ni rukuru ikindi naco dukore cyane kandi dushirane byari bikenewe ko dushirana collaboration yego byari bikenewe ko dushirana ko twese ndazi burya dukeneye bi kandi gwa rukundo nyene rumaze kuza naye akora birahaba dukunda naca dukorana yego discipline urukundo no gukorana yego ntabimo kwikumira abdish rega ntabimo kwikumira ga twese turi muri bimwe kano gakina gane atavyonzi je ndacari umwana navyonzi ndacari muto muri vyo kwe ariko ndakubwiye nuko ndakugije ukuri Imana yo mwijuru nta hantu hari urukundo harimo kubahana harimo kuganira mu kegerana haburi ikintu kivamo ivyo bintu birahagije kabisa ibindi vyoza mu nyuma ariko twakundanye tugafashanya yego cyane yego ati muri buno buzima tubayemo bwo ngaha musi y'izuba ubu buzima bumaze kukwigisha iki awudisha buno buzima buri hano musi y'izuba sinova ngo ndabibaye nk'imyaka myinshi reka dufate ya myaka twabamwe atajya kimwe tuze turi innocent urumva ariko ubu twaraciye ubwenge
twarageze ahantu tubona ati burya la vie c'est comme ça nuku rero una buzima ico nabubonyemo una buzima buroroshe kandi bugoye buno buzima twige guca bugufi rero ushobora guhora kubera nihoreye ukabona umenga ndiko ndakugara ko nkawe urabitse mugabo buno buzima uwo bikundiye ace bugufi uwo bukundiye agaruke kuri rwa rukundo nami ndavuga kuva kare mugira urukundo kandi rw'abana b'Imana rwa rukundo runakuvugira imbere y'Imana hageze nico kenera hariga urukundo ruvuga ruhakuvugira buno buzima bwaranyigishije narabonye ko atari umuntu umwe nosuzugura nukuri ndabara imbere y'Imana nimba umuntu asuzuguye ambabarire nimba haye ariko twige guca bugufi twige gukundana twige kuba ubona mugenza ukamona nka mwene wanyu tubigerageze basi biragoye tugerageze trying nyine ukebu bizotinda bikonde twimenyereze tuvyimenyereze tubibemo neza kuko jempa ndibuka papa wanje tukiri batoya tukiba hariya mu Bukeye cange niyo twaduze yarakunda kutubwira canje uruvuze ngo ikintu canje muhira woje igitimani gati papa ukava ngo ikintu canje nk'uko nk'abana va ngo ngiye karamu yanje bazamva ati izo ndamezi 5 urumva canje ni ndamezi 5 narahuje kuzizana mu yinzu haje ikintu cyose sici wawe ni ca mugenza we nta kintu ufise ngaha ni ca mugenza yagomba kutubwira yuko atakintu na kimwe twokwirata ngo nici waje nimba wamamaye burya rega ntiwiyamamariye we wamamariye nkeka n'igihugu uramamariye n'abandi bantu bose bazogukenera n'abandi bantu bazogukomoka ufise ikintu gikuru ugomba guteza imbere kivuye muri wewe ni kuvuga ngo nimba abdishara umustar nyine yamamaye ushobora kuja gukora mu makampuni kanaka rega hajya ntubayeho kubera wewe ubayeho kubera ubundi muntu tubeho rero ubuzima tubeho nkuko menga subwi wacu tubeho nkuko tubereyeho mbereyeho abdisha mbereyeho benjos hariya cameraman tubaha hariya nukuye tugerageze twimenyereze kubana neza n'abantu twimenyereze guca bugufi nico kintu cambere gikuru kiba ndagushimiye cyane kwikuma urakoze cyane urakoze no kuduha izo kandi uzozigendere amena haleluya amvuze uko nana kimutora azandi reka twababara mukije twongere tubasezere kandi abari kubadukurikirana kuri Mika ego abakunzi ba Mika TV mwakoze cyane kubana nanje mwakoze kunyakira shimira abudisha hariya aya cameraman hariya ndabashimiye mwese mwakoze kunyakira nizera ko tuzokongera tukabonana on the most murakoze cyane. Pick your own dreams and go after them so that one day when something hits you are the first one to notice. If you love my life, you too. If you don't, I don't care, never stop when I'm sad. Stop when I'm sad. It's your boy, your favorite bitch behind the camera. Muri Benches. It's Mika TV. Wow, don't forget to subscribe. Ciao, ciao.